Amahoro neza, ndifuza yuko mukomeye, ni ukuri jyewe ndashimira Imana. Donc muri iyo chaîne nshaka kubandanya kwereka yuko tegerezwa gutera imbere, ubu tugeze muri niveau yo kuvuga Ikirundi, turi muri level yo kuvuga Ikirundi. Nico gituma nanje nofata akanya ko kuvuga Ikirundi gusa. Ndazi yuko ntegerezwa kuvuga ukuri. Jewe inaha yanje, jewe Kirundi sinari ndakizi. Nararize narondeye ingene noshobora kukimenya, ubu ndashobora kubabwira yuko ibintu vyose ndabitahura. Nukuri hari ibintu bitandukanye ndaza gusigurira muri dialogue ya mbere canke muri dialogue zose ndaza kukubwira ingorane jewe mfise uyu munsi, ingorane nari mfise kera. Uzobona yuko nawewe uzoshobora kukivuga, ariko muri vyose nshaka kwereka yuko imisi yose ategerezwa kubandanya kutwiga. Ndashobora kubwira yuko Ikirundi, I speak English. No. I speak Kirundi. No. You need to work every day. There are a lot of things. Even people here in Burundi didn't know. People, when I say that, people in Bujumbura, sometimes there's something that they don't know about because people inside the country. Is that why it's very important to make the effort to learn, to keep learning, and not to say that some people said to me, there's mistake here. Right? Did you see someone who can do the same work that we do? Is that why it's just a parenthesis that I wanted to say? And now we go with Dialog 1. Ni sawa? Ego ni sawa. Ndakubaze. Jewe ndi mushasha ngaha. Rero ndiko ndarondera ahantu hari ibiro vy'umushikiranganje w'indero. Woshobora kuhandangira wobukoze. Ugiye kumurondera gufasha iki? Ngiye mu bijanye n'ivy'ishure ry'umwana wanje. Aho ni vyiza, hama bandanye iri barabara, niwashika ahantu hari amasanganzira, ucuca iburyo, hama ubandanye uraza kubona ahantu hari urupangu, hari idarapo ry'igihugu mu rupangu rusize amarangi y'urwatsi rubisi n'ay'umuhondo. Uzoba ushitse, uce ubaza abo uhasanga ubabwire ivyo wifuza baragutunganiriza. Ego urakoze, reka ndahagende uko nyene uhandangiye. Urakoze gushima. Okay. In this first dialogue, it's important to know something. For example, it's someone said, okay, how are you? Ni sawa, ego ni sawa. After he asked question, he asked, he said that he is new here. Then you know that is umuntu mushasha, ndi mushasha. Ngaha rero ndiko ndarondera hano ibiro, donc is searching for the mushikiranganji w'indero, Ministère de l'Éducation, Minister of Education. And he asked to show him there. And he asked the people that you should search. Pas le ministère. I said the minister, but it's Ibiro. Ibiro is the office of the Minister of Education. And that's what you want to do, that he helps you. And it's very important to see here the way of asking. It's sometimes me in Kirundi is that way. Sometimes you can study Kirundi and to say, okay, I study. The way of speaking, you understand the word, but the way you speak, other people say that you don't speak because you are translate word by word some sentence. It is that you need to change, and that it's only by application. You applicate and you speak with other people. If you take time, okay, I answer in Kirundi. After you have discussion, big discussion. If you have discussion of 1 hour, it's more it's better than
uh, than studying the book to take 1 hour book. 1 hour discussing is like, I don't know, it's like 4 day of working. 4 full day. That means 24 hours times four. Because you learn a lot of. Then yes, he said he asked him, he want to go to something uh, uh, of school, something of school for her child. And after he show the way that she need to take Bandanya, continue there in this road. If Niwashika, it's very important to know. Niwashika is if you arrive, and this way of uh, Niwashitse, Niwashika. Since I don't know, since ni bose murazi Niwashika, but it's imparfait, un imparfait en français. Niwashika. If you arrive, these times in our book of formation, you can go and, study it. But if you arrive at a place where Masangan un croisement, ucha ibutyo, you go in in right. After you continue, you arrive into the trouble. He said the way of to go. I think that is not difficult to know. For example, at the beginning of the video, I wanted to explain something that I don't know. For example, is here. If you said to me, urwatsi rutoto jewe, kubivuga mu Gifaransa, kuvuga green, or I can say the vert, but kuvuga uko mu Kirundi birangora. To say green, uko nyene ari amajambo nka amarangi, jewe n'amarangi jewe nzi. Kiretse yera, ikintu cera canke ikintu cirabura, jewe nuko nyene. Ndagiza kuvuga ukuri, jewe kenshi n'aya majambo nka amakure, amajambo atandukanye jewe sindabizi, ariko vyose ni ukubandanya kurondera, gusoma, kuba curieux, kuba maso. Ok, maintenant passons, let's go in the in another dialogue. I need to get this part. I don't want to that you see, but if I have time, I will get. If I don't, sometimes I saw that it's not everybody that is not talking without then that I cannot get. I don't want to be tired, but I don't know which video I need to take, which audio. bite ni sawa uri ngaha wenyene aro Okay. mwaramutse mwaramutse neza aha turi bahita gute aha turi bahita ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura yo jewe rero nazimiye nyereka basinzira ija aho bafatira imiduga ija hagati mu gihugu kugira ndabe ko ndonka umuduga ugenda iwacu. Iwanyu ni hehe? Ni mu bumanuko? Imiduga ijya mu bumanuko ahantu bayifatira si hafi, manukana ngaha niwashikira ikaburimbo uca ukikama ibarabara ryose ntukate, uraza kubona ahantu hari isoko hari n'imiduga myinshi, uca ubaza barakwereka, ariko utangura kubabwira iyo ugiye. Sawa murakoze, ego ugende neza. Okay, the how baita kute it's which name give to this name this
bahita H because kuita, bahita is how to say it, but it's the, je vais dire en français, c'est la localisation. Et c'est haha non, bahita gote. Si tu veux dire, il s'appelle comment? Bamuita gote. Il l'appelle comment? Bamuita gote, une personne. Bahita gote, c'est il s'appelle comment cet endroit? And after that, I don't know. I don't think that. This one is very important. Sometimes kenshi hari abantu bashobora kubwira ngo kubera iki utavuga yuko basi inzira ijyaho bafata imodoka oya aho bafatira imodoka aho bafatira imodoka imiduga. It's very, very important to respect that. In the first mention, I explained that this part is it's not difficult to explain it, but you got to know that there are some tricks, very tricks that you need to know. If you don't know that, sometimes you will see the Kirundi is difficult. Is that why? No, this kind of is you need to see very well. After one you hear, I don't think that the difficult errors also ahantu bayifatira si hafi. Kuvyumva ni ikintu kimwe. Jewe ni ukuvuga ibyo byose ndashobora kuvyumva vyose ibintu byose urabona cyane cyane hamwe ikibazo mfise ni ukuvuga ku murundi kuko ni ukuvuga umuntu atavukiye ngaha mu Burundi canke atagume ngaha mu banyamubiri you can earn that you don't speak good Kirundi or you make some mistake. Is that why sometimes if you want to speak like native, you need to do. But I need to say the truth. It's not only to study. It's also to be here and to speak here. Because you will not have the level that you want if you don't have the possibility of working, speaking every day Kirundi. At times. Like to take, it's 1 year or 2 years. Like I stop here. It's not 2 days. It's 2 months or vacation after you think you will speak. No. It's not that. It's not that. And yes, it's that I wanted to say. I'm a bit tired. Then I think it's good to go in the last dialogue. The last dialogue I will be more faster. Abo ngaha sabwe nimwinjire haruguruye ego murakoze ni wewe kunyarutse waciye he naciye mu nzira ya hafi nicyo gituma ubona nanyarutse neza na neza waciye he jewe nazananye mu ibarabara rya mbere rikuru rero tugeze hamwe bahora bimba amabuye cyandonka umuduga unyunguruza nawo waciye muri rya barabara rishasha baheruka kubaka rimeze neza ntiworaba aho none washitse ngaha gute naciye nurukira kuri ca kiraro kuri rwa ruzi rugabura komine yanyu n'irya yindi komine hamaca ndaza ngeze ku isoko yahi wanyu campura n'abana ba mwene wanyu bambwira kuri ngaha gusa naciye nca muri ka kayira k'inyuma y'isoko bambwiye ko ariho hafi gushika n'ubu baranagushikiriye asha wanyarutse cyane kandi waciye ahantu hameze neza ndumva ko mu nzira zose waciyemo atakibazo wigeze ugira ni byiza cyane reka ndakuronderere ibyo ndakuzimana ariko ingo ndakwereke aho uba uraruhukira yego nuko byagenze urakoze. Okay. Ngaha cyo ari ibintu bibiri gusa nshaka kuvuga ko ikintu cya mbere ni ngaha aho uba uraruhukira jewe mu buzima bwanjye sinshobora kuyikoresha
sinshobora kugikoresha ingene ukuntu yabivuze nukuri ni ingorane kuri jewe umuti ni ingorane kabisa aho uba kandi mu gifaransa traduction littérale ntibishoboka but aho ça vient de kuruhuka kuruhukira donc ça vient je vais te montrer l'endroit où tu peux te reposer tu vois mais là ça vient aussi it's the same thing that I spoke here aho ahantu bayifatira aho bayifatira what I want to say after this kind of ahantu you need to go to the prepositional way in Sweden. You cannot say aho uruhuka. It's not good. It's not good. And after hari ikindi kintu nashize kukivuga ndakuzima jewe nakarorero nimba ufise umushitsi muri utangura kuvugana kwanza muvugane mu Kirundi uramuhakira neza mvuze amajambo umeze gute umubwira ngo umeze gute abana utangura washize ngaho gute urabona hama uhaguruke gatoya you just tu te lèves un peu hanyuma uca umubwira none ndakuzimana iki ndakuzimana jewe kuvuga ukuri sinzi insiguro mu gifaransa but it's something like what kind of thing I need to take for you you know is that nakuzimana iki ari imvugo y'abarundi imvugo igoye cyane nico gituma jewe kenshi ndavuga yuko ntutinye kugira amakosa jewe ndazi yuko amakosa nora nabigira ariko no kubandanya gusoma kwiga kuvugana n'abandi hanyuma kureka abantu kugukosora kugunda kugira amakosa impanuro jewe narishatse kubabwira ntushobora kumenya indimi zose ariko nakarari jewe urabona ingene jewe mvuga icongereza ndazi yuko icongereza canje ni zero ariko ndafata akanya ndavuga yuko okay ndavuga ikirundi ubu ndavuga ikirundi mfise iyindi shene mvuga igiswahili gusa hanyuma ndavuga igifaransa hanyuma ndavuga icongereza kandi ndazi ikiholandi gike ni ukuvuga nimba ushaka kumenya ururimi indimi utegeza kuzivuga okay uyu munsi ngomba gusozera ngaha udukurikire kuri YouTube, Facebook, Instagram hose kandi utegeza kutwandikira nimba washitse ngaha mu mpera ya video andika ngaha Merveille ndagukunda nimba wamaze kwandika hivi ndakuwa formation gratuite ukuvuga utegeza gushikira ngaha hanyuma utegeza gutahura ibintu ndiko ndavuga vuga ngaha nimba wandika munsi Merveille ndagukunda waza kuronka inyigisho 5 gratuit sawa tubonana